umuntu yikura muri presence y'Imana, ariko Imana kuko ikunda umuntu, haleluya, kubwo urukundo ikunde umuntu iravuga ngo ndarondera iyindi nzira nshobora gucamwo ntavuguruje ijambo jewe navuze. Haleluya, kuko Imana ntishobora kwivuguruza ku ijambo yavuze, kuko umuntu wese avuka afise idosi imbere y'intebe y'Imana. Hariho abantu donatyo usanga bafise umutima mwiza bakora neza, ariko negera ndakubwire ngo ibikorwa byose bidakorewe muri Kristo, haleluya, ntibishobora guhimbara umutima w'Imana. Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ndanezerewe rero kuronka akanya nk'aka kandi ngo dusubire tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tuganira, reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, Mana yera, Mana nziza, ndaguhaye icubahiro n'ishimwe bikubereye. Uri Imana yacu, uri Imana idukunda kandi wadukunze kuva kera. Umunsi wemera gutanga umwana wawe kinege Yesu Kristo ngo apfe ku musaraba ku bwacu, kugira ngo uwummwizeye wese ntapfe rubi, ariko araguha ubugingo budashira. Ndagushimiye rero mwami wanje ko nawe wemeye kuza mu isi ukemera kubabara kugira ngo tubashe kuragwa ubugingo budashira. Urakoze mwami Imana kuri urwo rukundo rutangaje wadukunze, natwe nk'abana bawe ntitworeka kugushima no kugushimagiza no kugushira hejuru. Urakoze, icyubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo senze gutyo, amen. Twarabonye yuko umuntu amaze gutakaza ubumana muri we, Imana yatanze isezerano iravuga ko izotanga umwana wayo Yesu kugira ngo agire iki, aze gucungura abantu. Twarabonye ko turazi ko Imana abanyisirayeli bagerageza gutanga ibimazi kugira ngo Imana ibaharire ibyaha byabo, ariko ngo ivyo bimazi byose batanga nta na kimwe kigeze gihimbara Imana. Ariko icyahimbaye Imana kikaba ikimazi Imana yemera ikavuga ngo ico kimazi cy'amaraso ya Yesu Kristo, uwizeye wese ngo ndamubabarira ibyaha arahinduka mushasha, ibya kera biribagiranwa, ubuzima bw'Imana buragaruka muri we nuwemeye kwizera Yesu, kandi Yesu nawe akabona ko by'ukuri yamwemeye akamwakira akamwizera by'ukuri. Haleluya. Reka dusome muri Yohana igice cya 3, turasoma kuva ku murongo wa 16 dushikane ku murongo wa 21. Haravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo kinege, ngo uwummwizera wese ntapfe rubi, ariko ahabwa ubugingo budashira. Kuko Imana itatumye umwana wayo ucira urubanza abari mu isi, ariko yamutumye ngo abari mu isi bakizwe nawe. Uwummwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko uwutamwizeye aramaze gutsindwa, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uku niko gutsindwa, kuko umuco waje mu isi, ariko abantu bagakunda umuzimagiza kuruta umuco, kuko ibikorwa byabo ari bibi. Kuko ukora ibibi wese yanka umuco, kandi ntaza ku muco kugira ngo ibikorwa vyiwe ntibiseruke ahabona, ariko ukora iby'ukuri aza ku muco kugira ngo ibikorwa vyiwe biboneke ko vyakorewe mu Mana. Amen. Turabonye yuko ngo urukundo Imana ngo yakunze abari mu isi rwamuteye gutanga umwana umwe w'ikinege yari afise mu ijuru, uwo nawe ni Yesu Kristo. Aremera aramutanga, aremera aravuga ngo kugira nshobore kurokora umuntu. Kuko nkenda babwire abantu b'Imana, Imana ni Imana idashobora na rimwe kwivuguruza kuco yavuze. Mwarabonye ko Imana yari yabwiye umuntu ngo ni wajya kuri iki giti uzopfa, kandi Imana ntishobora guca urubanza rwangondagonde. Naho abari umuntu na Satani urumva uvyiyumvira womengo Imana yari guhana Satani kubera yabesha umuntu, mugabo kubera Imana ari nyakuri. Imana ni nyakuri,
yategerezwa kugira iki kuraba iyindi nzira icamwo kugira ngo ishobore kugarukana umwana w'umuntu muri presence yayo, kuko umuntu yarayikuyemo yemeye kwakira ikinyoma cya Satani. Umuntu yikura muri presence y'Imana, ariko Imana kuko ikunda umuntu, haleluya, kubw'urukundo ikunde umuntu iravuga ngo ndarondera iyindi nzira nshobora gucamwo ntavuguruje ijambo jewe navuze. Haleluya, kuko Imana ntishobora kwivuguruza ku ijambo yavuze. Imana ikorera mu maprincipe yayo. Haleluya, biba ngombwa rero yuko igira iki itanga umwana wayo, kuko hategerezwa kuza umuntu atagira igicumuro. Kuko urumva Satani arabwira Imana ati none abantu ko uyu muntu yacumuye ndamufise ku burenganzira. Umuntu wese akora ibyaha Satani amufise ku burenganzira. Umuntu wenyene ashaka gukura muri ubwo burenganzira akagusubiza uburenganzira bwo kumunesha nuko wizera Kristo. Haleluya, Imana riravuga ngo reka nkore basi ndungi ku mwana wanje, we ndazi ko azoba muri iyi nosi atacana kimashoye kuyikoramo, kuko niwe wenyene Yesu Kristo yabaye muri iyi nosi atacana kimwe akoze, bituma Satani agira iki avuga ati ndatanze imihoho. Haleluya, kuko nta wundi muntu yari gutuma Satani atanga imihoho ngo avuge ngo ndatsinzwe atari Kristo wenyene. Niwe yashoboye kuza kuba muri iyi nosi, ashitsa amategeko yose y'Imana, ntigera akora ikosa na rimwe, bituma Satani avuga ngo ndatanze ivyo nari natwaye byose ndabimushubiye. Haleluya, uburenganzira bwo kuganza bwose abusubiza nde? Abusubiza Yesu Kristo. Urupfu na kuzimu Yesu abimara ubushobozi. Kubera iki? Kubera we iyi si yayibayemo atacakoze. Haleluya, bihimbara iki? Bihimbara umutima w'Imana. Ari naho twasomye ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi watumye itanga umwana wayo kw'intege ngo uwummwizera wese ntazopfa rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Ntushobora guhabwa ubugingo budashira utabuhawe na Yesu. Haleluya, uwutanga ubugingo budashira ni Yesu, kuko agira iki? Niwe agenda mu bubiko bw'Imana, kuko umuntu wese avuka afise idosi imbere y'intebe y'Imana. Haleluya, kubw'icyaha twandujwe nande? N'abavyeyi bacu ba mbere. Haleluya, muze murabe umuntu wese avukana ububi muri we, kubera iki? Umushaha wiwe wanduye. Umushaha uri mu iki? Ubwenge, umutima urimo gushaka, urimo ibigumbagumba. Ubwenge bw'umuntu bwaranduye, umutima wiwe waranduye, gushaka kwaranduye, gukora kwa byose byaranduye. Rero umuntu atuma usubira kwakira akameremere k'Imana ni Yesu Kristo. Haleluya, ni waguha ubugingo budashira. Haleluya, urumva sibiko gukora, kuko hariho abantu bazi ko umuntu ashobora gukora akazohabwa ijuru. Umva nkubwire muntu w'Imana, nukuri ntabyo woshobora kuvuga ngo jewe ndakorera ijuru. Biragoye. Uduha uburenganzira bwo kubona ijuru ninde? Ni Kristo umwana w'Imana nzima. Umwizeye ukamwimika mu bugingo bwawe. Haleluya, ni waguha ubwo burenganzira bwo kuraga ubugingo budashira. Ubundi muri kamere y'umuntu tubaho dukora nabi, tubaho turaba nabi, tubaho tuyumvira nabi, tubaho ducana imanza. Biragoye ko ushika ku kugororoka atambaye ukugororoka kwa Kristo. Haleluya, haleluya, ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi watumye itanga umwana wawe w'ikinege ngo uwummwizera ntazopfa rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Ngo kuko Imana itatumye umwana wawe gucira urubanza bari mu isi. Yesu Kristo ntiyaje guca imanza, ntiyaje gucira imanza bari mu isi. Oya, ntiyaje kuducira imanza, ariko yaje kugira ngo tugire iki? Turaga ubugingo. Haleluya, uyu munsi ibyaha byose wowe waraciyemo, amakosa yose wowe warakoze, Yesu ntariko aragucira urubanza. Yesu ariko araguhamagara ngo ngwino kuri jewe ndakugirire neza, ngwino kuri jewe urababarirwa. Haleluya, rero Yesu yakubabariye ntameze nk'abantu ngo yibuke ibyaha byawe. Haleluya, rero ijambo ry'Imana riko riravuga ngo abantu benshi batamwizeye nibo bamaze gutsindwa n'urubanza. Haleluya, utizeye Kristo nico cyaha cya mbere gikomeye kibabaza umutima w'Imana, kikababaza na Kristo kutamwizera. Haleluya, urashobora kubona umuntu aguteza imbabazi ziwe ariko kazanga. Umuntu aguhamagara ngo ngwino ndakugirire neza, ngwino ndagutabara, ngwino ndagukure muri uyo mwijima, ngwino ndagukure muri uyo mwiza ugenderamo.
ariko ukamwankira. Ngiki icyaha kimwe gishobora kubabaza umutima wa Kristo. Haleluya, haleluya. Ngaha aye ngo uwummwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ngo ariko utamwizeye aramaze gutsindwa kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Urumva, utizeye Kristo wese, utizeye Kristo wese aramaze gutsindwa n'urubanza. Imana ntizokuba bariya ngo warasambanye waribye wagize kutamwizera gusa n'icyaha kizogutsinda. Haleluya. Ariko uwamwizeye yaramaze gutsindanishirizwa. Haleluya. Dutsindanishirizwa n'iki? N'amaraso ya Kristo. Haleluya. Niwe dutsindanishiriza. Rero ngo abantu benshi rero bakunda kugendera mu mwiza, ariko emera umuco wa Kristo ukurasire, kuko ni wakurasira ntuzoguma uko waruri. Haleluya. Ni warasigwa n'umuco wa Kristo ntuzoguma uko waruri. Haleluya. Umve ngaha ku murongo wa 20 ngo kuko ukora ibibi wese yanka umuco. Urumva, umuntu wese akora ikibi wanka umuco wa Kristo, kuko iyo umuco wa Kristo by'ukuri wamurikiye ubugingo bwawe nukurugendera habona, umenya guhitamwo, umenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Haleluya. Kubera wamaze kumurikirwa n'umuco wiwe. Ariko utarakumurikira uri nk'abandi bose, kwihangana ntikuba muri wewe, gukora neza ntikuba muri wewe, kuko ugukoresha nta kuri kuba muri we. Haleluya. Nta bwami biburi bubaho, hari ubwami bumwe, hari ubwami bw'umwe bwa Kristo n'ubwami bwa Satani. Rero igihe utemeye kugendera mu bwami bwiwe uri muri bundi bwami, nta bwa gatatu bubaho. Haleluya. Ndagutera intege ngo va muri ubwo bwami, kuko ubwo bwami ni bubi. Haleluya. Ariko ubwami bwa Kristo n'ubwami bwiza ko butwagwa n'umwami mwiza. Haleluya. Ngo ntiyaje gucira urubanza bari mwisi, oya, ariko yaje kugira ngo bari mwisi bagira iki? Bahabwe ubugingo budashira. Haleluya. Ngaha aravuga ngo kandi ngo kugira ngo ibikorwa byiwe ntibiseruke ahabona, ngo ariko ukora iby'ukuri aza ku muco. Haleluya. Ukora iby'ukuri aza ku muco wa Kristo kugira ngo ibikorwa byiwe biboneke ko byakorewe mu Mana. Hariho abantu donatyo usanga bafise umutima mwiza, bakora neza, ariko nagenda kubwire ngo ibikorwa byose bidakorewe muri Kristo, haleluya, ntibishobora guhimbara umutima w'Imana. Rero umuntu w'Imana nahawe kukuza kuri uyu mwami ni mwiza, ateze ibiganza. Icyamukuye mu ijuru nta kindi, ni ukugira ngo abazimiye bazimuruke, abo Satani atwaje igitugu abatabare. Haleluya. Kuko ni umwami mwiza, ni umwami atabara, ni umwami abohora, ni umwami ahumuriza, ni umwami atanga amahoro, ni umwami atanga umunezero, ni umwami atameze nk'abami bo mu isi. Rero ndakwifuriza muntu w'Imana kumuhungirako, kuko bateze ibiganza, arakurindiriye, ashaka kukugirira neza. Rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Mana datarugira byose uri mu ijuru, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ndagushimiye kubw'urukundo rwawe, ndagushimiye kubw'ineza yawe, ndagushimiye watugiriye neza kuduha Yesu, kuko iyo ataba Yesu ntitwari kukumenya, iyo ataba Yesu ntitwari gutabagwa, iyo ataba Yesu ntitworaza ubugingo budashira. Ariko kubwiwe uyu munsi turabakandida bo kuzobona ijuru, kuko uyu mwami yaraduciriye inzira, yaranesheje Satana munyaga ububasha n'ubushobozi bwose, yaramaze ububasha rupfu na kuzimu. Uyu munsi inzira yo kuzuka ni nyabagendwa, kuko wewe wabanje kuzuka, natwe tuzozuka mukunzi wanje, kandi tuzokubona. Yesu ndagukunda kandi ndagushima, uri umwizigirwa kandi uri inshuti nziza. Urekerera icyubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza, ndabakunda cyane.